ndabasaba umutekano mu buryo bw'impemu kugira ngo tuze kwakira Imana ibahe umugisha. Urabona iyo umukristo akiri mu by'Imana aba ari kumwe na Yesu, ariko muri iyo nzira aba ariko yaronderwa n'isi na Satani, akaronderwa na Yesu. Kandi uyo Satani aramufashe arakora mukwega, Yesu nawe aracamukeneye. Satani ngo yamwifatiye, Satani ngo yaramwifatiye, nguyo aratanguye aramukuye ko kimwe mu byo kwizera, aramukuye ko by'agakiza, atanguye kwicuza impamvu Satani yamukunze. Ariko ariraba sanga ingabire zimwe zavuye, yahora aririmba ubu nakiririmba, yahora asenga ubu nagisenga, kuko Satani yamaze kumwataka. Nguyo mudayimoni araja amuhendesha amahera, amwereke ko iby'isi ari iby'igihe kirekire, amwereke amahera n'ubutunzi. Nguyo yatanguye gutora amahera, yatanguye kwibagira agakiza k'Imana. Satani nguyo amuha amahera, ariko amahera ya Satani y'igihe gito aca yamwaka, umuntu agasigara ari umukene akava ku Mana. Nguyo nawe agiye amukuye ku bwiza bw'Imana, amusigaranye ikindi gihande. Bivuga ngo yuko iyo Satani agufashe agenda gukura ko kimwe kimwe, ugasanga uragaragara kandi wari umuntu wuzuye. Nguyo Satani ari ugisuni, umudayimoni wa kabiri, umudayimoni w'akaboregwe, kugira ngo atangure kumwereka yuko inzoga zifise akamaro. Aranoye, arumvise biranse, araciriye, ariko abadayimoni ntibasiba, baba bakurikirana. Nguyo n'umudayimoni aratanguye kumwereka yuko byose ari byiza, nawe nagenda uko nyine agenda amusigira kandi gahande, aramukwiye kubwizigirwa. Ubazanye inzoga atacamira, azokora ibyaha kubera iki? Ubuntu bw'Imana bwaramaze kumva ko yaramaze kuva kuri Yesu, nta bindi byizigira gifise. Umwanya wose aguma yumvira. Satani ari ugisuni, mudayimoni w'ubwibone, aze kumwereka ko yasinzwe n'amajambere, ubwene batambuka, amwereka n'abigene bifata. Reka n'abatangure ravuga ati ibi nivyo vyiza bigezweho, yahora agenda aciye bugufi, yahora agenda neza, agomba atangura kwereka yuko nawe isi yayibonye. Satani kubera mwataka, byose rero biramukoraniyeko. Ariko ande arakoreye n'inda, yaratwaye n'inda, arakora ubusambanyi bwinshi. Nuye nawe namusiga uko nyene, agenda amusigira n'agahandi nawe nyene, ubasigaye ari umuntu mubi cane. Ibyaha byamukoraniyeko, ukwera kose kwamuvuyeko, naca gisigaranye, asigaye yicuza impamvu yaje ku isi, asigaye yicuza impamvu yabaye ku isi. Ariko nuko nyene imwemu y'urupfu nayo iraciza, ivuga ngo sindagusiga. Ubu ko wamaze kugwa muri ibyo byaha, ca wiyahura wihane. Icumi rye naco kibereyeho. Satani mwese iyahure iyice, navyo nyene biramurambiye. Sino kwiyahura, sino kwiyica, nacambise imizigiro, urufunguro ruramukoraniye. Avuga ngo mbega niyahure, ariko guhana n'imwemu y'urupfu. Aba ngo ndapfuye, ariko no guhana n'imwemu yo kwiyahura. Ariko imwemu yo kwiyahura iyo ariko no guhana nayo, agatinya kanyuma ngo baniyahure, nta bundi buzima busigaye. Kuko ngo baniyice, narasambanye, narivye, narakoze ibyaha. Ubu rero akariyumvira ngo mbega ngo mbasubire kuri Yesu. Naho abadayimoni baratangiye kumwataka ngo nitukurekura, ariko Yesu nawe aracamuhamagara, Yesu nawe aracafise ikigongwe, ariko aramubwira ati ngwino kuri jewe. Ariko Satani aratangira. Yesu nguyu yaragiye kugira ngo amugwanirire, Yesu nguyu yaragiye kugira ngo agwane abadayimoni, abahonze. Haleluya! Yesu arahonze, Yesu aramubwire neza, Yesu arakubise abadayimoni. Umukristo arihanye, isi yakwiriye agakiza. Yesu arakubise abadayimoni, baramaye. Yesu aracafise imbabazi bene data, Yesu arasubiye kumwakira, Yesu arasubiye kumwabisha imbabazi, aramuhanaguye ibyaha, aramukuyeko bwa busambanyi, aramukuyeko bwa kaboregwe, aramukuyeko bwa bubi bwose yakoze. Abadayimoni baramaye, barakozwa n'isoni. Yesu amwambisha ubwiza, Yesu yongeye kumwambika amahoro, Yesu yongeye kumugirira imbabazi, kuko iyo umunyabyaha umwe yihanye, mw'ijuru haraba impundu bakizera. Aratangiye kwiginagura, aratangiye gutamba, yihuse agakiza k'Imana. Ariko ari mu rukundo, arasubiye kumwe na Yesu, arasubiye mu bihe vyiza. Uko ariko umuntu iyo yihanye, Yesu arongera akamwakira, akamubwira ngo uri uwanje, naragutoranije. Akongera akamwiyegerezanya imbabazi, atitayeho ku byaha yakoze. Akongera akamusubiza mu munezero, akongera akamwiyegerezanya imbabazi, akongera akamubwira ngo ndagukunda, uri uwanje. Haleluya, amen. Yesu ni
mwiza, mumukomera amashyi, Yesu yagize neza.